Najua unaona nachelewa kukupa unachohitajia. Madali vumilia muda utasogea. Nazifanya sababu Mungu anagawa kwa zamu. Usione majabu kesho ikawa zamu yangu. Vumilia, oh mama vumilia wewe. Au tayari ndo meshampata huyo mwingine. Nambie basi ni kipi nilichokosea, au makaratasi sina ndio maana wanisumbua bado. Sijakata tamaa. Yeah. Ndetse n'ibibazo nkora mutima tuba dukeneye kumenya ku artiste batandukanye ba hano mu Burundi canke bari hanze y'igihuna cyane cyane b'abarundi. Ati navyo turabisanga kuri Niosel TV. Nyita Edison ndayahoze, wongera umwite Arkeni hariya kuri kamera, akaba bari kwaradufasha kugira ngo tubone uno mugabo mwaheruka kera cyane. Ariko je narababwiye ko abatipe bose iyo binyegeje negereza kubanyegurura baze kugira ngo amaraso ya kera avangane na mashasha. Nshimire cyane abarundi mukomeza kutubwira ati ebana ibintu bimeze neza, abanyarwanda, abanyetanzania, muri Uganda, muri Kenya ndetse n'abadiaspora benshi mukomeje kutubwira yuko ivyo turiko turakora bibashimisha. Natwe naho nituzigira tubanyoteza, tuzoguma tubahereza ibintu biri ku mwanya kandi bimeze neza. Kano kanya urabona ko umutipe turi kumwe atagase. Abana bari bambaza bati umutipe yagiye he, bimeze gute? Aho yahora hose murabona ko yarameze neza, nta ngorane, mere nka Martin Ntanzara uko bigenda kose yarasumye, yaragize stock, hama kino gihe ariko arafungura ivyo yagize gute, ivyo yastotse ahantu quelque part mu muziki wa kera muramuzi ni Black G zo meze neza my brother. Yo, what's up, Edison? I got you, my boy. I'm good, I'm cool, alhamdulillah. Yes, sir. Na waka man. Namshukuru Mungu, neema za Mungu. Niba vyoroshye kukubona ariko vyakunze. Ari ikintu bavuga mu Kirundi, umugani umwe bavuga ngo ibidahura n'imisozi. By call Dingayi Bujumbura bimeze ukuntu ku muguyo munsi ko bigenda kose. Twavugana kuri WhatsApp hose by call. Ariko mugabo kubonana ate Yohana. Turabonana hanyuma nitubonana. Mugabo kino gihe vyakunze ariko nizere kumeze neza Black G. Ego alhamdulillah for everything. Akunzi umuziki Burundi bari bagukumbuye sana antuka kukubona biraza kubaryohera cyane. Ndibaza vraiment kuko nanje vraiment nari nyotewe kugira na d'abord premièrement kugira ikiganiro nao niko nabikumbuka sana alafu ujue mimi niko miongoni mwa watu wenye wanakukubali sana. Je ndakwemera vraiment, ndakwemera cyane. Okay, urakoze cyane. Nanjye ndakwemera kandi kuko twakundi dutamba babiri muri piste. Baby uri hehe haje? Baby uri he? Baby uri he? Mwiza wanje. Uri he mwiza wanje. Yes sir. Ryajwi ridiga ryajwi ryakuze rituma abana bari romantic voice ya. Cyane. Black G uri mu artiste bakera twofata ko abenshi bakumenye muri wakalipi uri kumwe n'aba artiste batandukanye ndetse ico gihe umuntu akumvise ijwi yavuga ati kabisa muri wa mugwa motipa arakoze umuti. Nikiye kintu ukumbuye muri wakalipi? Tout juste je nkumbuye kuba ndi hafi y'abajya batipe kuko nitwari groupe, tout juste nitwari groupe, twari inshuti, twari abagenzi. Hageni yari team. Okay, je kuri kubganje sinafata nka groupe, nafata nka famille. Nafata nka famille kuko nabantu barankuriye but barankunda cyane. Okay. Barakunda talent yanje, niyo mpamvu bandonde kugira ngo tugira akantu ka WP nanje vraiment ndabemerera n'umutima wanje. Ego mugao Imana yachikora ivyaha turakora ibintu abantu bakavuga respect ya. Niki kintu kumbuye kiriya gihe uri kumwe na J Kiz, uri kumwe na D-Rop, hajya ujya mu type Sly mwari kumwe hajya benshi bamubiyumvira yuko Okalipi yaraje kugira ibintu tout juste muri on dit quoi objectif ya ma beef but it's not right, it's not true. Akiriya gihe karimwo gusa twe twagize akantu ka groupe
juste nk'abandi ukuntu bagira ibintu by'amagroupe. Okay. Twe twagize groupe yo kuririmba gusa ibisanzwe nk'abandi. Rero abantu bakavyakira ko bashaka. Period yari ibintu by'amabeef urumva n'indirimbo twasohoye ya mbere yitwa usisikie chorus. Yeah. Twashaka gushikiriza ukuri kuvuga ukuri twe turi open na numwe twatinya niyo mpamvu abantu baci babifatira ibintu by'amabeef but yasete yari beef commission yari beef yo ku mutima kuko nibuka nico gihe na muntu yakoraga ibintu by'amabeef concert atamabwaye atabanze kwamagara wakalipawa na wanajeshi urumva c'est-à-dire que twakoza abana bari ati nibo bahanganye c'est ça shize ko wakalipawa na wanajeshi concert yanje nchangira réussite kandi n'amabey twavugana man mwemera amafaranga koko twese badwa ariko abana bari bavuga bati nakantu mwaba mwapanze ko kugira ngo nyene mu 12 pers muri industry tugitangura yari juste umengo kuko twasohoye indirimbo tukavuga ibintu bimwe ku baririmbyi abandi bace bifata nka beef but siko byari bimeze abandi rero après twace tubona ko ari business tukasha twinjira muri business cyo muratahura icyo muriko murakora baririmbye nato turishura bishuye twishuye nabo abafana nabo hariya bariko baragombana tebana nani mukali ugasanga business nuko gato mu nyuma wa Kalipi tubona umwe agiye Congo uwundi agiye France uwundi ari hano mugabo naho nyene ico gihe twaramubuze tumubona ubuzima bwasigaye bumeze gute kuri Black G nyuma yo gutandukana kwa Kalipi cyane nimwavuze ngo murahebanye mugabo bamwe bafakiye inzira iyi abandi bafata indi nzira mugabo kino gihe wa Kalipi cyavugwa ariko mugabo kwizina ariko nta bikorwa urumva nimba basigaye bavuga wa Kalipi nuko twakoze ibintu byiza abafana bamwe badukumbura ikintu je vraiment narababaye kuko urumva je nari muto nari muto kuri bo abantu barankunda niyo chance nagira ariko chorus yakira neza cyane of course okay I have a good voice good melodies abantu bateza kunkunda tu juste rero igihe bagiye hanze kuko Diropo yagiye Lubumbashi na Jekizo yacaja muri France Sly nawe après nawe nyene havuye hanze nawe Lubumbashi bari kumwe na Diropo of course mugabo uno uvuga Jekizo yaraje ari ino ari muri quarantine vuba muzomubona kandi muzogira nama yego ni kimya bro ariko kimya of course ubwo twarigeze no kumva mwiyo minsi ati wa Kalipi is back vyahereye he twaravyumvise ijya nino ati Dirop ashobora kuba ari mu biganiro na Jekizo ndetse nawe nyene ubwawe ko wabagira bagaruke na twashaka gukora indirimbo gusa twashaka kuyikora turi batatu twashaka dukore groupe yose kuyiye kuko Sly we ni yari prêt yacagwara cha tubiheba naciye mu biheba tuduge gato mu nyuma uratanga icyo no kwita career ya solo kuririmba wenyine ho rukorera mu mugwi aho nyene kwanza je natanguye muri career ya solo niyo natanguriye ndije nyene bamaze kumva tala yanje niyo bace bampropose ari bwafatishe neza nafatishije nko muri wa Kalipi umaze kwinjira gusa si cyane après niyo nace mfatisha nkaririmba zawe babiri subiza yavuye muri wa Kalipi maze kugira okay tucha kutubwira nyene uko wiyumvuri wenyene haruhande ko ari kurakorera mu mugwi vyarakorohera ko turazi ko wacu ufatisha mu nyuma kabisi gisagara kirashe man ikintu novuga tout juste kera sindiko ndatuka cyangwa ndiko ndakritika avant ico gihe twebwe twari dufise aba presenter abazi ikintu bariko barakora ntabwo bari bafise sentiment ni bari wa sentimental baraba indirimbo nziza kandi ukoze indirimbo mbi baca bakubwira direct iyi ndirimbo ndishobora kuyivuza nta kibanza ifise nga ndishobora kuvuza ibintu nkibi vraiment fumusubiramo cyangwa ugakora iyindi ndirimbo utuzanye bishikira mu studio bonyene gutora indirimbo rero ubu sinzi ingorane hari unye twinjiraho nyene kino gihe umaze igihe utagaragara ni naco kibazo nari nateguye guhava ndagubaza mu ma media ijya nino ndetse no ku ma TV online sikirenga urakora kandi indirimbo dufate nk'uherutse kuduhereza indirimbo imeze neza wise bad imbere yaho hari izindi ndirimbo wakoze zitandukanye kandi zimeze neza ariko twararindiriye ko twumva Black G ijya nino avi Black umwe twahora tumwumva kera na cyane cyane ku masamirizi
tukakumva ukora ama interview kino gihe vyavuye ku kibwana Black G urazi birebire sinzi ningene no bivuga kuko navyakunze umuziki ubundi bifuza kumenya kuko uri kurakora kandi baranabona indirimbo mugabo kandi je nsavye abafani b'umuziki w'u Burundi n'abafani banje ndabasabye imbabazi bambabarire vraiment sinkunda kumenyeka kuboneka cyane mu masocial mu bintu by'ama on dit quoi platforms nizi ama TV online sinkunda kuja mu radio twagira ubuntu uyu munsi c'est ça sinkunda kuja ku radio kuko arakantu ku ma media sinzi cyo ariko arakora vraiment ariko navuga yuko baguhamagaye utabitaba na cyane cyane si tous les présenters ego arabamagara je sindabitaba ndazi impamvu ntabitaba kuko bari bagiye ikintu kimwe twe twatangwe kuririmba bataraza muri industry bakira abafane bacu bamaze kuronga opportunity yo kwinjira kuba aba presenter bace bashaka kuba aba star Edison ndakubaza ikintu kimwe nk'ubuho nyene ngatuko turagira emission je naho kubera iki wanse kuboneka kuri kamera nakintu ubona ko wakoze nakintu ubona ko uriko urakora gitandukanye n'abandi hariyo difference ya presenter n'umuntu presenter ashaka kuba umustar c'est ça tubarekera rero ama media yabo ibintu byose kuko twe twarubasa amazina God bless ibindi tuzokwama dukorera mu account yacu ariko Black G biragaragara kuri kuracyaheje ufite n'ikibazo ikihe n'ama media nta kibazo na kimwe gusa bafise reputation apana reputation bafise on dit quoi ingesombi byatanguye gute kuri bafise inzara nico no uvuga barashonje byose ufise impamvu shobora kuvuga ati kanaka ndiko ndavuga barashonje ndabivuze ushaka azomvuze udashaka n'importe quoi je m'emmerde bisa nkaho umengo hari abantu ashobora kuba kwatsa amafaranga sijenye nawe wagiye mu bandi uzoshaka kubaza aba artiste bakera araga plan bapanze mu ba presenter bapanze akantu ngo bavuge bagiye baririmbi bavuba bigeze kuvuma iki gituba nimize tuduza abandi no pas de problème kuduza abandi c'est pas si kibazo ikibazo kiri he kuraba uwo muntu uzanye imbere y'abantu nico kimwe n'umwana yagiye kwiga atanga amafaranga aguma aduga ama classe le jour yo ku défendre diplôme yi ugasanga ni foot strictly chibibona strictly aba presenter ubafatira mu kivunga cyanke ni imwe umujyambwa abumwe agatukisha umuryango bimeze gute nuko nyene bivuze but ego baratukisha abandi kuko ntiyabuza bakora neza nimba ari abagoye je bashake abanyanke mu bantu bakora neza Edison akora neza ukora neza vraiment wallahi man je ndabivuze Edison akora neza na sentiment afise y'indirimbo akumviza ko indirimbo ni bon ategeza kuyikorera arayikorera ko bien akagira promotion même 5 francs natwe turabantu dusubwenge twarize umwa nashaka kumva umutipe vraiment yamfashije promotion kuyi nje nyene negeza kwibwira akantu apana kuza ukabwira ngo je kugira ngire promotion fa kuma 200,000 for what iradio yawe tarenga no kumupaka uguma ako bisa nkaho umengo hari umuntu uri kuratunga gatoki no jenda natayibuye ndi kwa mu magi oya ni kuvuga mkiswahili wanasemaga nimetupa jio gizani urumva mumbabare je nakirundi nzi neza ariko urakivuga neza ko n'indirimbo zawe ziragerageza oya mu ndirimbo ndakivuga bya ndakiririmba ariko ni hunumva ari sawa oya urazi ikintu kimbabaje nuko gusa sindi fort mu kirundi nari kuvuga ibintu byinshi gusa imigani myinshi of course niba rekije ivyo bintu kuko jewe nga jewe nta muntu n'umwe nkorera mugabo bakorera abandi kontra zirahera kora iciza ukagisanga imbere ukora iciza ukagisanga imbere nimukore n'imitima yanyu nk'umurundi ukora pushing indirimbo zo mu Burundi nziza uziko haje umuntu tujiste umuturiste canke iki yinje mu gihugu akumva indirimbo nziza atari kunze muri beat akunde melody akunde message tu vois
but wowe ukacuvuza gusa indirimbo ziri on monje but pas de problème bagira ibyo bashaka nta numwe azokumva je nshaka emission I don't care about that ariko abashitsi bakakugira zokorana nabo mbona ko bari juste bikitse bakakurondera ati Black G ingo ugira icyo uvuze ku gikorwa gishasha wasohoye uzo kwitaba ça dépendre ego ça dépendre ati bizovana nuko ni Black G ubona ko hari ivyamubabaje na cyane cyane afate muri kahise k'umuziki ndetse na kino gihe je ni sorry naguciye ku ijambo hari igihe nagiye kuririmba ahantu turabaririmbyi benshi nimba nibagiye Amipronio yari umu MC n'abandi yari ahantu two turaririmba mvuye kuri stage mejeje kuririmba naceha ni miko Amipro ikintu Amipro yambwiye ngo Black G respect nakubali sinarinzi ko abantu uza kubashusha ebana bagasara ukaririmba ugatamba ukagira iki but nabonye ko you are legend ndavuga Amipro urazi ariyo ikintu bita control washaka kumwigisha umuntu cyangwa urashaka kumuhenda umuntu ukamubesha ukamwereka gira uku genda za kugufasha uku urumva nabwo ndiko ndavuga Amipro cyo mvuga en general yaba presenter abazi cyo bakora n'abatabizi ugasanga umuntu afasha umuririmbyi akamubwira zana amafaranga cyangwa akorana na management yiwe c'est pas quoi akamubwira ni mu mafaranga genzo mupushinga ukuntu ageze kuri stage batamubwiye bive kuri stage ukuntu bimeze ugasanga umuririmbyi agiye kuri stage hari ikintu nashaka kuvuga mbona nuvuga sinshaka kukivuga kuko noba niko ndagikwegera kuko amajambo yoba menshi fo kureka umuntu yimaze kwigira umuyuwaye uramureka ariko uko bigenda kose Black G aracyari umu artiste mwiza w'igihugu kandi afite indirimbo nziza ndetse zinaryosha nikimenyamenye urumva ko agiye kuri stage abana bari bakagufasha kuririmba haruhande ukava kuri stage uryohewe na munsi n'umugenzi ujya kuri stage abantu ntibaryoherwe nuko bisanzwe bimeze ni na Black G kandi kino gihe abakunzi b'umuziki w'Urundi bavuga bati why atagisohora indirimbo z'ikirundi nk'iyo misi heze wala mixa wala vanga bakakumva mu giswahili akumva mu kirundi mbwa kino gihe mu ndirimbo uri kurasohora ikirundi sikirenga je ndafise projet wanje ndafise indirimbo z'ikirundi ndazifise no mu nzu no mu studio ariko ubu nabonye ko ari umwanya wo kuririmba indirimbo z'igiswahili kwanza ndavye vision yanje n'umwanya wo kuririmba igiswahili kuko dushaka tube up dushaka du pushing industry yacu rero kugira ngo abandi turonka aba subscribers turonka abantu badufollowinga igiswahili nico hari ibihugu wipfuza gufatishamwe of course na cyane cyane vyo mu karere byo ego kandi igiswahili kira trasa but I have ndafisa indirimbo z'ikirundi abamenye kubera indirimbo z'ikirundi ariko n'abarundi nabo baba gukeneye oyaha none turi muri East Africa of course urumva nubu nibaza ko no mu ishuri no ku ishuri bariga igiswahili none urazi impamvu biga igiswahili no kugira bikunde ko nibashika hanze y'igihugu we are the same nico kimwe foko turirimba natwe basindimi bakumva ko mu Burundi ari abantu baririmba igiswahili baririmba igiswahili neza peut-être ejo urumva nobody knows tomorrow turashaka kuronga ama circuit tuza gupresenter igihugu cyacu muri mu ma evenement akomeye tukapresenta biciye mu zindi ndirimbo sikuvuga nkali kiba tuve alikiba yaririmbye indirimbo yashize mu gifaransa none igifaransa no muri Tanzania uravye ngaho ariyo afise target yiwe umwe wese afise target yiwe iyi ni business urumva umwe wese nakorere kuri business yuko nabibona apana gukritika umuntu ngo aririmba igiswahili kameme negeza kuririmba igiswahili naco kuko je navukiye mu Buyenzi ahantu bavuga igiswahili cyane kugira ngo mvuge n'ikirundi naka kavuye aho karundi nyene c'est ça
nagerageza ndaririmba indirimbo z'ikirundi abantu baranahura benshi ntibari banazi kuzikirundi sikuvuga ngo c'est ça sikuvuga ngo ndanka kuririmba indirimbo z'ikirundi no I have some objective some vision to push my country urumva rero bo bashaka bavuga ibyo bashaka ibyo nibyo ndaba okay je ndaririmba ndazi ico ndiko ndarondera turetse nuko n'abatanzania barabafana kandi baririmba igiswahili gusa n'abakenya barabafana kandi baririmba igiswahili gusa n'umurundi aririmba igiswahili nta gice murabakoze none ni mwama muzivuza nga indirimbo z'abatanzania z'abaki baririmba igiswahili sana none je ndirimba igiswahili ari ngora Black G uri mu ba artiste nifata ko uri mu bandi bakiri muri tele bakiri muri music barya mwarukanye kiriya gihe kino gihe baracyahari musanga ibibazo nshatse kuvuga kubijanye nuko bavuze ati hari ukuntu abana bariya bagize bati music new generation tubaduze muga bandi nabo ngo tubanze tubakatire none abo bandi murashika mukicira makavugana muti mbe kino kibazo turagisangiye canke tukivemo gute bigende gute mugabo ntibagirwa yuko nakeza kigura ndirimbo zawe ziravuzwa nubwo uko bigenda kose n'abafana baranazisaba hari abo tuvugana n'abandi tutavugana kuko Jenny subi inyuma gatoya hari abaririmbyi vraiment twara abagenzi kuva kera okay ko nibuka ariyo the cousin our flow shani queen Bamso Emerson okay ni benshi ico gihe ni twe abayoya bose turavugana nibaza ko bose Jenny bon kuko Jenny na numwe dufitaniye beef na numwe dufitaniye beef Yashika mukicira mukavugana ibijanye n'ibibazo bihanze umuziki w'uburundi izi nkuru ko ndaguha jewe izi nkuru ndiko ndaguha nashaka kuzivuga okay arabazifise babaririmbyi bazi amakode yose amakode yose n'ingene ibintu byari bipanze ukuntu bagize amarenyo kugira ngo batumanure ibiki mfuka none mu Burundi none ko abantu bama bafise imitima y'inzigo imitima mibi gusa ibintu by'ama comment namuntu abavuga yuko bashaka kugira amarenyo yo kuzimya aba artiste canke abone izuba abandi inyungu bagaheza bakabikuramo mwumvise ariye intérêt yo kuvuga ati kana kamwe atuvuzwa jeno cangiru uzobarondere rero uzorondera aba artiste babizi bazi ari kurumva ko nawe uri mu wabizi kuri ni nako bakunze umuziki w'inyifuza kumenya abantu babimbwiye abaririmbyi nibo bambwiye babagenzi peut-être okay canke bashaka ko atabagenzi babimbariye gusa kugira ngo n'ukuntu bibabaje bati cyo no gusaba uzorabe gusa abo twatanguriye hamwe uzobura rondera ubabazi ibibazo uwo bajije uzogwa ku muntu abizi bien azokubwira byose niyoza hari kindi kibazo kica kivukira ngaho nyene ne solution nukutajya mu ma media no ku ma TV online nimwumva ko nubundi bizohava bica bigenda nabi gusomba na cyane cyane ku bantu baba bakeneye kubabona ku bantu baba bakeneye kubumva ndetse no ku bantu baba bakeneye kubaganira kuba mu artiste simaka uje mu ma media ube mu ma émission tout le temps chaque nubwo toja émission si mugabo rimwe bakakubona canke bakakuganiriza nkuba abafana ndazi ko hari benshi bipfuza kuganiriza bagira ati Black G turakeneye kumubaza ku kibazo cy'indirimbe iyi wahora hehe bimeze gute ndazi ko ni nkuba ikiganiro kizogira ama comment menshi baheruka kubona kera je ndakwemera ico kintu uzompamagare je nzoza tuvugana ico kintu okay kwi radio nyene wow ibibazo mukeneye kubaza no mugabo muciye kuri Vyose TV mukubite comment tena hivi naenda kuuliza sasa vya ukweli na kuja hiyo siku nabimwaga bite uzovuga vyose jenzo bisesa nta nakimwe na numwe ntinya no batinya gute nibo banyigishije kuririmba nibo batumye abantu bankunda mbona walikuwa abako palikuwa bazaidi yabo palikuwa ba miskiata palikuwa ba DJ ariko hari nabidogera ba DJ ngo nabo ibyo by'aba DJ nyumugire ubanza mukavuga aba presenter kuko aba DJs ariko abo bose bagiye hamwe baduza umuziki ego mugabo aratandukanye DJ na presenter kuko DJ abanza kumva umuntu wa mbere abanza kumenyekanisha indirimbo numu presenter kuko ni afise onde ni ari dans les ondes
Okay. nibo bamwumva n'abashitsi baje ngaha bategeza kumviriza ama radio iki urumva. Okay. Hama arabaza ngaha bataza muri maboîte. None umu DJ muri umuhari wiki. Kandi DJ ategeza ku mix indirimbo zivanze. Nashaka kuvuza indirimbo gusa tujite bivana na tempo indirimbo canke ibiki bimusaba ibintu byinshi. Mbwa ku radio uravuza indirimbo yari yose ushaka wo. Umvise ko ari nziza urumva. Kandi je sinavuze ko atandirimbo nziza abana bubu ko barasohora vraiment baririmba neza. Amakosa ntabwo ari kubaririmbyi, amakosa ari mu presenter je nzo kwama ndabivuga kuko nta kintu na kimwe ninya bashake. Umuti ubuyuhenure kugira ivyo bintu byose bikemuke bwana. Muzohure muvugane. Black G. Hazokogwa réunion y'abaririmbyi. Kandi amicale vraiment président Romeo. Ndabigusavye. Uzokora ico kintu réunion y'abaririmbyi n'aba presenter na the DJ aba presenter mwe wese avuga icyo afise ikiri ku mutima. C'est ça. Okay. Ifatwa ingingo washireko kuko bako barafyinisha kandi abantu bashobora gushirako amaloi ibintu byose bikagenda uko nyene. Okay. Black G iyo bijya hose abana bari baradukurikirana bashobora kwibaza bati mbi Black G ingingo yafashe nizihe muri game turi muri 2021 nabo abakunzi b'umuziki w'u Burundi barifuza kumenya plan zawe uko biri kose barifuza kuguma bakubona muri game nakaye kajambo babwira na cyane cyane kubahumuriza nyuma y'indirimbo zitandukanye umaze kubahereza na cyane cyane zikimoto ubusha turazi kuri channel yawe ya Black G ziriko ariko haruhande yawe rivuza kumenya ati afite agashavu kenshi hari n'igihe abakufana bawe bonagira ubwo bati mbe mutipagira bihebe bimeze gute turashaka tumenye plan yawe ya 2020 je no kubiheba no biheba none nibicine nari ingorane no biheba nyene abari nimvye si benshi ariko nawe baragukene hari ikara ryawe ndazi ko bankeneye gusa banyumve kandi bavyumvireho ko ari abantu batuma ukacugira ukava mu bintu uzi ko ufite talent ugira iki ukacubiheba kwanza nakamaro kanini yanga mu Burundi ku muziki ha umuntu akashakuzanira ivyiwe ofu mubiheba nyene. Je nibaza ko nigeze guheba umuziki nk'imyaka 3 nkasubira subiye kuririmba nasubiyeyo c'était igihe nari kumwe na management mazi imyaka 2 n'igice namba 3 nibaza ko nakoze concert ngaha kuri Safi Beach ibintu byose baci babibona kandi ico gihe uwo munsi hariyo finale ya ariko aba finale ya pre-music ndibaza kuri La Costa nanje nakorenga kuri Safi Beach narujuje gushika kandi yari bariko barariha iwanje hariya ako bigaragara ko rukundo bakiruka ufiseko no ico kintu iyo ni message y'aba presenter baguma babanira abantu bahawe impano n'imana nibikunda isifisa nyeneyo si wanje siguhawe kandi tala imana yayimaye azi ahantu azoncisha nzoca nganka kugira ngo ndonge message abakunzi b'umuziki Burundi bosigana niyihe bwana Black G ni tubaba hypocrite tureke hypocrisie tureke hypocrisie kubaririmbyi abafane bacu vraiment agenda bakunda kuko nabantu ibintu byose ubazanye barumviriza but apana kubabesha abafana arabo bumva umuziki kuko bafise ama ohari musicale barumva bakumva umuziki wapi umuntu wapi ntashaka kutubesha. Okay. Just ndu artiste wo muri studio gusa je ndaririmba live ndaririmba byose wumvise na capella yanje ni automatique uranadushira ko akabado gatoya fise iri unique. Okay. Naho noririmba indirimbo nashize mu izina ryanje directement umenya uri Mr Romantic ati uyu ni Mr Romantic Black G duheraheza ngenda gusaba akantu gato na imisegonde 10 akantu gato ya kuri bado gatoya. Okay. Najua unaona nachelewa kukupa unachohitajia yo madali vumilia muda utasogea nazifanya sababu Mungu anagawa kwa zamu usione majabu kesho ikawa zamu yangu vumilia oh mama vumilia wewe au tayari ndo meshampata huyo mwingine
nambie basi ni kipi nilichokosea au makaratasi sina ndio maana wanisumbua bado sijakata tamaa. Yes I nibaza ko aja complete mwaje kutubwira mu kanya ati mfise voice original itarinze usindi wo muri studio gusa ati ngiye no muri karaoke cyangwa aja ahantu bakubita music live ndabakubitira mu bintu bikagenda neza. Capable vraiment God bless alhamdulillah cyane Black J ko biri kose dusezerana akunze umuziki w'Uburundi giye kubahereza kandi ko bigenda kose muri 2021. Yes of course Jene meruka gusora bado na video yayo indirimbo za cyane. Okay rero ikiri ngaha ari indirimbo mfise ya piano izosohoka vuba yitwa Siwezi. Urazi ikintu abafana banje baguma baraba bavuga none uyu muntu ni gute nuko gusamba mfise melody nziza ndirimba ibintu byiza barabizi bya sindiko nditapa bashaka ndabasubize mu bya bintu byama amadancer kuvuga ngo ntabyo nshoboye mu bantu babitanguje ibintu by'amadancer nibaza ko ndimwo rero barindiye kwanza meze programme yanje jewe ndemeza ko iyi 2021 Black J bari bamaze imisi bazi muri ibi muri nabiriya ndazi ko agashavuga agiye guhera ugiye kuba uwundi muntu muri 2021. Of course je nabandi cool boy new Black J Jendi cool boy new Black J amaze imisi ariko aracamunuze bamwe bacura icyuma baragicura hanyuma ikavayo cyaka ndize nakekeranya ko iyi 2021 ibintu bizaba bimeze neza tuvuge inshallah n'abatigeze bakubona abo nyene wari kuri dogera bo nyene ubwabo bazahaguruka bagire bati Black J ko wapi imani izobafasha kabisa kandi bitereza kugenda uko nyene parce que akeza karigura bado ndavye ahantu igeze atamuntu yakumvise mu radio bado ndavye ahantu igeze atamuntu yakubonye kuri TV online bado ndavye ahantu igeze atamuntu yakubonye ndetse unaja kuyilanchinga ahantu quelque part mu bubare nibaza ko kijya ni kigwa cyuko akeza kigura akeza karigura byagenda gute ikintu novuga je mu bantu bavugishije ya ndirimbo bayivuze cyane uruwa mbere vraiment asante uruwa mbere je nama numviza ama emission yawe on non do gestelgio uru muntu wa mbere wa promotinzi ya ndirimbo kandi je nibaza ko nta byinshi shaka kuvuga urazi kugira ndakuronke ukuntu vyagenze nazi ko nakurondeye kenshi maintes fois Black J nataka dufanye kipindi ndashaka dukora ikigani mambo mazuri yana taji haraka ukambwira uringa nkaza nkakubura nkavuga nti ebana nabiyacha mugabo urazi ko ntigeze sinigera nshaka ku Burundi buhomba abana afite talent c'est ça mimi kitu kinaniumiza kaka kitu kinaniumiza ni kuona hii industry mtu anaenda kusoma hajui chenye anasoma au unakutana mtu alisomea sijui pedagogia anaenda kuwa mradi anaenda kukaa kwa radio mtu alisomea sijui nini anaenda kukaa kwa radio na kuwa presenter. That's why watu wanashindwa kuelewa chenye wako wanafanya, hawana sentima, hawana uchungu, wanaangalia tumbo zao. Fanya kazi, pesa inakujaga, pesa inakuja. Kwanza pana pesa gani mu muziki wa Burundi? Black J komezi bikogwa hanyuma mimi nasikia uvivu kwanza juu ya hiyo vitu. Kwanza mtibu hicho kitu, mkitibu donda ndo nitakimbia. Nitakimbia niko na donda. Bigiye kwikora wanasavye Romewati icharika. Mimi wastegemeka hapa kwa presenter mimi nitampaga lare vraiment. Mimi hakuna vya lare. Na hantu na hamwe ateko akeza karigura man. Sikiriza Black J. Amasamirizi ahari kuneze y'abaririmbyi, ahari no kuneze y'abene gihugu canke abakunzi bo muziki w'u Burundi. Rero kubw'ivyo nibaza ko umuntu wese mu kugira vuza indirimbo yaka amafaranga wabahemukiye igihugu. Nimba hari habo bishikira, nimba hari ababikoze, ndabivugiye nga kuri kamera za Vyose TV, nimba hari umuntu avuga ati kugira nkuvugiriza indirimbo ni patie franga izi. Ajya amafaranga azotanga umuntu atiyemera mu kazi. Nimba hari umu artiste atanga amafaranga na cyane cyane ku mu presenter, ujya mu artiste ntaba yiyemera. Mbwa umu artiste yiyemera ntazatanga amafaranga ku mu presenter kugira ngo amuvuze. Ikintu kihari nuko niba kuze kuba kabari ciza kizikorera cyo nyene promotion, hanyuma ndetse no muri nya radio niba yivuza nyandirimbo nziza zoba ari teka ku radio ndetse no kubasanzwe bakorera ku social media. Kandi sasa mimi nikuulize nikwambie kitu kimoja. Mimi bado si nimeitoa. Sinaso bado. Ilifanywa promotion ulisikia, mimi tuache unafiki, ulisikia maradio mtu anafanya nyimbo wanatafuta barondera ama news gusa bajije kuvuza kuvuga ibintu byabo by'ama news baca muri pubele indirimbo pa dusaba abi wacu uciga nino urumva ko indirimbo iri kwiravuruga apana ku maradio
apana ku maradio ariko hari n'amaradiyo mu bantu mu makartier ego je nabivuze saba presenter bose si bose vraiment just nshaka kuvuga mvuze ngaha ica biba wanyemereye kuzoza gutanga ikiganiro ubazwe ibibazo nimba nanse kuvuga sikuvuga ngo ndabati nabwoba mfise man wanyemereye kuzovuga one day nzobivuga ngiye kuvyiga rero ndonga inkuru zose nzobivuga n'abaririmbyi nimba abaririmbyi bagiyemo bose nzobavuga potere yambara aronke Black G ndagushimira cyane ukanya waduhaye. Merci beaucoup. Asante sana. Nashukuru sana nawe baba. Nariko ndaganira na Black G ku bibazo bitandukanye na cyane bijanye n'umuziki, asanzwe ari muri game, asanzwe ari muri industry, ni mu artiste wa kera muramuzi, nta utamuzi. Iyo bija hose intara yose wojamwo ukabaza ati Black G uramuzi, barakubwira ati nujya yaririmbye indirimbo nizi. Nibaza ko ikintu kinyohe ndetse kinampumurije nubaza ati muri uno mwaka indirimbo zine zizoja hanze kandi zimeze neza. Yari Edison ndayahoze, nongene nshimire cyane Arken hari kuri kamera za Niosel TV, aho bukiye tubazanira undi mu artiste kandi cyanke nyene twongere tugarukane Black G, kuko igihe azoba ari ku kivi ntavyo kuvuga ngo twamukoreje muri isomene cyangwa mu ndwiza ugifise bica cyangwa ufise ivyo uvuga. Niosel TV ihari ku bwanyu kandi ibintu bizobandanya bigenda neza. Ciao.